Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Uno musi ni mwijoro buca ariko wa gatanu, ni musi twibuka ugupfa kwa Yezu Kristu. Rero ijambo ry'Imana tuzirikana turarisanga muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani, ni ku kigabane cyaho cya 19 guhera ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 30. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Yezu abambwa. Yezu rero ajana umusaraba agenda ahantu hitwa ikibanza c'agahanga mu Gihebereyi Gologota. Niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande uwundi ku rundi, Yezu nawe hagati. Pilato kandi nawe yandika urwandiko arumanika hejuru ku musaraba. Amajambo yago yari aya: Yezu Umunyanazareti, umwami w'Abayuda. Abayuda benshi barasoma ubwo rwandiko kuko aho Yezu yari yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu Gihebereyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abaherezamuka bakuru n'Abayuda babwira rero Pilato bati, ntiwandike ngo ni umwami w'Abayuda, andika uti uwo muntu yavuze ko ari umwami w'Abayuda. Pilato arabishura ati, ico nanditse nacanditse. Abasirikare bamaze kumubamba bafata imyambaro yiwe bayicamwo ibice 4, umwe wese atwara igice ciwe. Bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Bavugana bati, ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo turabe uwironka. Kwari kugira ngo ibyanditse biranguke ngo, baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu bayitererako ubupfindo. Ngivyo ibyo abasirikare bagize. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Clopas na Mariya Madarena. Yezu rero abona nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa aca ajana Mariya iwe. Yezu yitaba Imana. Ibyo biheze kubera ko Yezu yari azi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ibyanditse biranguke acavuga ati, ndanyotewe. Hariho agakono kuzuye isiki. Bashira rero ipampa ku nkoni, barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati, byose birarangutse. Araheza ajondamika umutwe aracikama. Bana b'Imana, muri Yezu Kristu iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bana b'Imana rero turazirikana ukuntu Yezu yababaye. Turabona ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu abambwa, uko Yezu yabambwe. Bana b'Imana, si ibintu biba byoroshe. Nyimba wiyumvira ko ababyeyi bigeze kugukubita gusa, urazi inkoni irababaza. Uce wibaza rero kubambwa, kuba yarakubiswe
reka tubizirikane guhera ku karongo ka 17 haravuga ngo Yezu rero ajana umusaraba agenda ahantu yitwa ikibanza c'agahanga mu Gihebreyi Igorogota. Batubwira aho Yezu yakubitwa agendera mu nzira y'umusaraba bamukubita agenda ahantu ku musozi Igorogota. 18 havuga ngo niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande uwundi ku rundi, Yezu nawe hagati. Ngo aho rero Gorogota niho bamubambi, ngo ari kumwe n'abandi babiri, umwe iburyo uwundi bubafu. Ugiye gusoma kuva kuri 19 canke kuva kuri 18 ucubona abandi, kandi benshi barabizi ko yabambanywe n'ibisuma bibiri, mbere kimwe kikanamutuka. Imana idutabare cyane. 19 Pilato kandi nawe yandika urwandiko arumanika hejuru ku musaraba, amajambo yago yari aya. Pilato yandika urwandiko rutangaza Yezu Kristo wariwe. Imana idutabare cyane. Yezu umunyanazareti, umwami w'abayuda, avuga ko ari Yezu w'i Nazareti, umunyanazareti, avuka i Nazareti kandi ari umwami w'abayuda. Imana idutabare cyane. Ariko ntiyari umwami w'abayuda, yari n'umwami wa Pilato, yari umwami w'isi yose. 20 havuga ngo abayuda benshi barasoma urwo rwandiko kuko aho Yezu yari yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu Gihebreyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abayuda benshi bararusoma kandi baratubwira mu Gihebreyi, mu Kigereki, mbese rwari rwanditse mu ndimi zitatu ku buryo izo ndimi zose bashobora kubisoma, nk'uko twosoma Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahili. Kumbure izo zikaba ari indimi kwanza zegeranye. 21 abahereza nk'uko abakuru n'abayuda babwira rero Pilato bati niwandike ngo ni umwami w'abayuda, andika uti uwu muntu yavuze ko ari umwami w'abayuda. Barihinguza imbere ya Pilato bashaka ko Pilato atokwandika ngo ni umwami w'abayuda, ahubwo bamwagirize bumvisha abantu ko wewe ari we yise umwami w'abayuda. Imana idutabare cyane ko Yezu yise umwami w'abayuda. Abo rero abayuda n'abahereza mwuka birabababaza, kandi abahereza mwuka bari bakwiye gutabara Yezu kuko barabamenyesha Imana, bari abantu bitwa ko ari abapatiri canke abapasiteri canke abashehe bo muri iki gihe. Abo bari kukingira Yezu mugabo bati oya ahubwo ndi kuko. Imana idutabare cyane, kandi suko batari baramumenye kuko bari barabaye umwanya munini. Ni natwe rero niko mu buzima bwacu bitumereye, turamenya neza Yezu, tukagendana, tukamenya ibyiza yadukoreye, tukamenya ko yatuvuye ingwara, mugabo vyagera handi hantu turiko turashaka amaronko menshi tukamwihakana, tukamushira ku ruhande, maze natwe tukigira mu byacu. Bana b'Imana, isi meze nabi, twiringire Yezu, dukunde Yezu. 22 haravuga ngo Pilato arabishura ati ico nanditse nacanditse. Pilato rero yarababwiye ko adasubizwamwo ibyo yamaze kwandika yanditse. 23 abasirikare bamaze kumubamba bafata imyambaro yiwe bayicamo ibice 4, umwe wese atwara igice ciwe. Abasirikare bamaze kubamba Yezu bamwambuye ikanzu yiwe, baca bafata ibintu, impuzu ziwe, ibintu vyiwe babicamo 4. Bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Ngo ikanzu ya Yezu Kristo ntiyagira umubariro, ngo yari yajishwe urunani kuva hasi gushika hejuru.
burya ababikurikiranira kure ababizi cyane bavuga ko iyi kanzu ya Yezu Bikira Mariya ariwe yari yarayijishe agiye ifise inda ya Yezu. Hanyuma urumva ko ariko ibyo nibyo nagiye nkurikirana mu bintu by'Imana kubabitohoje simenya neza ko ari ukuri, ariko nuko na byumvise ko iyo kanzu uko yakura ngo niko yagenda nayikura, uko yakura kandi birumvikana ntabwo iyo kanzu yari kubiteye nk'izindi mpuzu zose twambara. Oya, 2:4 rero 2:4 bavugana bati ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo turabe uyironka. Bavuga ati iyo kanzu ntibayitabure ahubwo bayiterere ku bupfindo barabe uwo itsindira, kuko iyo kanzu birumvikana yari iteye amabengereza, yari imeze neza. Urumva ko nabo bashatse kuyisevinga, bashatse murambabarira, nabo bashatse nyene kutayonona, mbega muri make reka turabe uwuyitsindira. Kwari kugira ngo ibyanditse biranguke ngo baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu bayiterera ko ubupfindo. Ngibyo ibyo abasirikare bagize. Murumva ko abasirikare baragabanganye ibyambagwa byiwe, ikanzu yiwe ngo bayiterera ku bupfindo. Bana b'Imana, ipataro baratwaye, ibirato baratwaye, kumbure yari yambaye jaketi, kumbure yari yambaye inkofe. Urumva ibya Yezu byose baragabangana, bamusiga amenya, bamucira amate mu maso. Ubwo ugiye gusoma ku ntango y'ububabare bwa Yezu Kristu ucubona ko byari biteye agahinda. Iyo mpamvu bana b'Imana twari dukwiye kumukunda Yezu, tukamukunda, tukamwumvira, tuhuye n'imibabaro tukamenya ko we yababaye kudusumbya, hanyuma akaba ari we adutwaza umusaraba wacu wo ngaha mu isi. Turabandanya 2:5 havuga ngo iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya Mukaklopas na Mariya Madarena. Imana yo mwijuru tube hafi cyane. Bana b'Imana batubwira abantu bari bahagaze impande y'umusaraba. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe umwe na nyinabo mwene wabo na Bikira Mariya babiri, na nyinabo Mariya Mukaklopas, nyinabo Mariya Mukaklopas na Mariya Madarena. Abamama batatu bari bahagaze munsi y'umusaraba. Hanyuma 2:6 Yezu rero abona nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda. Yezu acararaba arabona nyina wiwe ko ahagararanye na wa mwigishwa yakunda. Umwigishwa yakunda uwo nawe ni Yohani, kandi ubu Yohani mwibuke ko ni wa wundi, ni wa muhungu wa Zebede. Yohani mwene Zebede, kandi niwe Yohani yabonekewe mu izinga rya Patmos. Umwe yarapfungiwe muri Patmos. Ubu Yohani ni umwe yari yasabye nyina wiwe, yari yasabye Yezu ko ngo ashaka ko abo bahungu biwe babiri bozotorana hamwe na Yezu, mu mwakicara ibubafu. Yezu akavuga ati ibyo sije ndabitanga. Mbwa yabaje ati mwoshobora kunywa kwibatisi nzonywa, baravuga ati tuzobishobora. Yezu arababwira ati ego ndabona murabishoboye mugabo, ariko rero murumva ko
Yohani none mu bigishwa 12 Yohani wenyene ni wahagaze munsi y'umusaraba. Na Petero yari yakurikiranye ageze aho bikambye aratariruka, yarabanza lihakana Yezu, nyuma amaze kubona ko yagunduritse kandi yihakanye Yezu aratariruka aromoka agenda kurira. Rero mu bigishwa 11 Yuda we yari yamaze guhemuka, mu bigishwa 11 bose Yezu hasigaye Yohani. Ntabwo bamuvuga izina hano, ariko warasomye neza uramenya neza izina ryiwe ko ari Yohani. Turabandanya, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Yezu rero ngo arabye abona Bikira Mariya ahagararanye n'uwo mwigishwa yakunda, n'abadamu batatu bari bene wabo na Bikira Mariya, kuko niko Bibiliya ibivuga yuko nyina. Rero abadamu batatu bene wabo bana b'Imana, mbere tukiraha twumve neza akagaciro ka Bikira, twumve neza agaciro ka Bikira Mariya. Uti kubera iki bene wabo na Bikira Mariya baragwanye ko Yezu mu nzira y'umusaraba, barajana barashigikira mwene wabo mpaka ku musaraba. Yezu abambwa baraba bari kumwe, ntibatereranye mwene wabo Bikira Mariya, ntibamutereranye. Rero ba Mariya ni benshi, murumva ko n'ababene wabo bari ba Mariya, ariko Mariya wewe ni Bikira Mariya kubera ko ari we yabyaye Yezu. Rero ntibamutereranye aba babyeyi, baramuherekeje mpaka Yezu aracikana. Abadamu batatu na Yohani na wene bari kumwe. Rero Yezu araraba abona wa mwigishwa yakunda, abwira nyamwigishwa, reka tubasubiremo, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Abwira nyina wiwe ati, burya rero abana b'Imana n'ikindi kintu, Bibiliya y'ikirundi dufise canke y'ikinyarwanda canke y'igiswahili canke y'iki, mwumve ko Bibiliya yasubiwemo mu ndimi zirenga ibihumbi n'ibihumbi by'ibihugu byo ku isi. None rero haraho ijambo, uburi jambo wokoresha ukagerageza ukuntu urihingura. Hariho igitabo nigeze kuba ndiko ndasoma, hajya ngo nyina wiwe ngo na bene wabo ngo bariko baraza hano, ngo bariko bararondera Yezu. Nonga kandi havuga ngo wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe, kubera ko bagiye babihindura mu Kiyaramiya, mu Gihebereyi, mu Kigereki, mu zindi ndimi, usanga hariho kumbure ukutumvikana mu bantu baca batangura ngo yango muri Bibiliya handitse uku. Rero Bibiliya uku yanditse mu Kirundi, uzi cyo ikirimi yatanguriwemo, yanditswemo Ikiyaramiya canke Igihebereyi canke Ikigereki canke indimi za Yezu nyene, usanga aya majambo atariko yogombye kuba yanditse. Ariko rero nibi navyo n'agaciro gakomeye ko kumva Yezu abwira mama wiwe, nta wundi muntu yabonye ku musaraba, abwira mama wiwe ati, wa mukenyezi we. Abantu baca bumva ko atamuhaye agaciro kuko atavuze ngo ni mama, ariko Bibiliya yavuga ngo hari hahagaze nyina wiwe. Rero Yezu aravuga ati, mama, nguwo umwana wawe. Kubera iki? Nta kindi barabagendana na Yezu, ntibari babaye bakigendana, amushikirije Yohana. Rero abagatolika twivugira ati, mama wacu Bikira Mariya, mawe Mariya, dusabire kwa Yezu, dusabire nka kumo wasabiye wa muvinyi bamwe bikana, abantu bagaduseka ngo dusenga Bikira Mariya. No,
Bikira Mariya afise agaciro kiwe Imana yamuhaye, kandi naho twokwimena ntidushobora kukamwambura, kuko nta wundi tuzobona yabyaye Yezu, ni Bikira Mariya yabyaye Yezu. No munsi y'umusaraba nihari n'ikimenyamenya n'abandi bose bamutaye, mugabo bene wabo na Bikira Mariya na Yohani bamugendaniye mpaka aho Yezu abambwe. 2:7 havuga ngo hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati nguwo nyoko wawe. Aragaruka abwira Yohani ati nguwo nyoko wawe. Abaramurazwe ati nguwo nyoko wawe. Umuntu abantu benshi iyo bagiye gupfa bamaze kubimenya bararaga, maze rero na Yohani na Yezu arabwira Yozefu ati abwira Yohana ati nguwo nyoko wawe, aho ntari urahambera urabungabunga mama. Bana b'Imana, kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariyiwe, ngo kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariyiwe. Bana b'Imana bajya bavuga ngo Bikira Mariya ngo yarafise abandi bana, yaravyaye abandi bana. Abo bandi bana tutabonye munsi y'umusaraba ngo bajane na nyina bari hehe? Kubera iki Yohana ariwe yajanye Bikira Mariya muhiriwe? Rero ubwo nyene nuko ababitegera barabitegera. Yezu yitaba Imana, turabe Yezu yitaba Imana. 2:8 haravuga ngo ibyo bireze kubera ko Yezu yari azi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ibyanditse biranguke acavuga ati ndanyotewe. Biheze amaze kubwira mama wiwe no kubwira Yohani, Yezu aravuga ngo aranyotewe. Murumva ko bana b'Imana byari ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu dukwiye kubaha Yezu. 2:9 havuga ngo hariho agakono kuzuye isiki. Agakono kuzuye isiki bashira rero ipama ku nkoni, barikoza muri iyo siki bararimuha ngo anunuze. Bana b'Imana, isiki yo kugira bamuzanira amazi yo kunywa canke umutobe canke ikibamuzanira isiki. Isiki nayo urumva wari umuvinyu ukaze nyene ukaze ukuntu baba ari byo bamuzanira. 30 bavuga ngo Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati byose birarangutse, araheza ajondamika umutwe aracikana. Imana yo mwijuru itutabare cyane. Yezu aje kunywa nyasiki kununuza nyagapama aravuga ati birarangiye, ajondamika umutwe aracikana. Reka tuvuge igisabisho cyo kwigaya. Mana yanje ndigaye gose yuko nagucumuye ko wowe mwiza nyamwiza nyagukundwa gose, ibicumuro byanje nibyo byishumukiza wanje Yezu, nibyo binkura kuri wewe no kubandi binjana mu muriro. None Mana yanje ntabantu ufashe ubinkize, ntabyo ngishaka mu mutima mbashe kubiheba no kubyishura. Bana b'Imana rero turakwiye kubona jana aravuga cyane cyane iki gihe turimo kitwigishe bana b'Imana twubahe Yezu, ntitwifatanye n'abisi bariko barahayanisha inguvu. Hari akavideo nasize ko ndavye ingene intambara muri Ukraine, ingene ibintu byari hariko harashasubira, ariko ntabwo kara kantu gatoya nashatse nyene ababikurikirana barabe ukuntu ibintu byayangaye byabaye bibi cyane. Kiya gihugu cya Ukraine abanyepolitike bagikiniye ko cyane. Imana dutabare cyane, ariko intambara niko bigomba kugenda, ahubwo dukomeze gusenga kugira Imana icuresha ishavu, turabe ko kumbure isi yogira n'agahengwe ahandi ho. Bana b'Imana tuzirikane ko Yezu yababaye. Uno munsi ntanze iyi nyigisho
kwari kugira tuzirikane ukubabara kwa Yezu Kristu, urupfu rwa Yezu Kristu, kuko ndabikoze mu ijoro ryo kuwa gatanu, buca ari kuwa gatanu, aho twizirirwa turi mu cyongereza bavuga ngo ni Good Friday, kandi ni umunsi ukomeye cyane n'abazungu batemera barawubahiriza. Rero tubandanye kuzirikana umubabaro wa Yezu Kristu, ko yababaye, dusaba Imana kugira natwe twisubireko, tureke kubandanya tubabaza Yezu. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, twisubireko cyane. Ku izina rya Data, irya Mwana, irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuna inahazi.